Yesu ashimwe, bakundwa b'umusaraba, nshuti za Kristo Yesu. Kanya dufashe kugira twongere tuganire, tuvugane ku kintu citwa ibintu bishobora kuzana umuvumo mu rugo. Urugo rutangwa n'abantu babiri, rugizwe n'abantu babiri, haba umugabo hakaba umugore, nk'uko Bibiliya ibivuga ati umugabo azosiga se na nyina, umuntu azosiga se na nyina, abane n'umugore wiwe akaramata, donc ubutagitandukana. Yesu abaha umugisha abantu bose mucubakanye, nubwo muba muriko muhita mu bintu bisa nk'ibiremereye n'ibintu bisa nk'ibigoye, ariko menya yuko warabanye n'umugore, warabanye n'umugabo, no kubana ubutagitandukana. Bibiliya iragaruka ikavuga yuko habaye gutandukana umuntu n'ahandi aja, kandi biba byamaze kwigwa n'abakozi b'Imana n'imiryango n'ubutungane, hari igihe bibujamwo. Rero bene data, abantu b'Imana, umuntu wese yari imbere yuko tubandanya kino kiganiro tuvugane, ndabasabe kanda kuri subscribe, donc kuri s'abonner, handitse s'abonner, kandaho, hanyuma ucubona akantu kameze nk'inzogera, no kuvuga bizoba ari byiza. Hanyuma bikundogere na like kuri très bien. Ikindi nariko nifuza ni umuntu wese, mumbabarire, umuntu wese aza kuraba kino kiganiro, ndabasabe bikunda zisangiza abandi, kandi nawe ugira icyo wunganiye, gira commentaire, turazikunda kuko byose tubigira kugira twese tugire umuryango mwiza n'ingo nziza. Yesu abaho umugisha. Narivuze ni tuza kuvugana, sinzi ko nari nayitanguye iyi titre, ni tuza kuvugana ku bintu bishobora kuzana umuvumo mu rugo. Urugo rugizwe n'umugabo n'umugore, Imana ibahezagije, baronka abana, ukaba umuryango munini. Rero muri ivyo bintu, ica mbere ni uko umukobwa canke umuhungu yoba yararezwe mu muryango, abavyeyi bakabana nabi. Abavyeyi babanye nabi rero biza kugira impact mu rugo. Niba se yarakubita nyina, canke niba nyina yafata nabi se, umwana agira igikomere mu mutima, ku buryo no mu rugo bimugirako ingaruka, bikagira ingaruka ku rugo rwiwe. Bene data, nshuti, nukuri hari ibintu tudashobora kunegirija. Abavyeyi twubatse, tugerageze ibintu tubona yuko bizogira impact ku bana bacu, soit psychologiquement, sinzi ko novuga ngo mu bwenge, mu mibereho, mu nyifato, ariko kimwe gusa tugerageze nk'abavyeyi dukora ibintu mu maso y'abana bitazotuma abana bacu bagira ingorane mu ngo zabo no mu buzima bwabo, kuko
umwana w'umukobwa akuze abona ko nyina aganza se. Hariyo abagore baganza, oui c'est vrai, kuko turabibona. Hariyo abagore usanga ari abagore umugabo atavuga mu rugo, umugabo atagira ijambo, na cyane cyane ibyo bigaragara iyo umugore asa nk'ufise ubushobozi bw'amafaranga kurusha umugabo. Kenshi bica bigaruka ugasanga umugore ashatse gusuzugura umugabo. Ariko sinibaza yuko amafaranga canke amaronko umuntu aba afise yotuma asuzugura uwo bubakanye canke amufata nabi. Kuba umubiri umwe, mufate neza kujya ushaka nawe ko bagufata. Nkunze kuvuga kino kintu, si byiza ko ukorera umuntu ikintu nawe udashaka ko bagukorera. Ico umuntu azocirinde mu buzima bwiwe bwose. Kora ikintu nawe ubona yuko bakigukoreye wokumva amahoro, wonezerwa, gikorera abandi. Uwo mubakanye noneho we muba mubaye umwe. Wa mugabo we, fata neza umugore wawe, niba Imana yaramuguhaye. Burya hageze ko umukobwa n'umuhungu bumvikana ku bana, haba hari urukundo. Haba hari urukundo, kiretse niba waramushize mu rugo ufise izindi speculation, wiyumvira izindi nyungu uzoronka kuri uyo mukobwa cyangwa kuri uyu mugore. Ariko umukobwa n'umuhungu babana bakundana. Kandi tuziga ikindi kintu, twiga ingene Satani kenshi atera ingo, kuko nasanze Satani aranka cyane ingo, narijya ishengero ry'Imana ritangurira ku rugo. Nabonye ko ari point strategique Satani afatiraho kugira yice n'ishengero mbese. Rero bene data, nukuri uri umupapa, uri umumama, gerageza mubane neza n'uwo mwubakanye kugira n'abana boroherwe mu mutwe, bagira ivyumviro vyiza, babona ingeso nziza. No kubana neza. Niba hariho abo vyabaye nabi, tubinginge nukuri icare muri babiri, kujya mwatanguye muri babiri, icare muri babiri. Nama mvuga ni burya inyishu y'urugo iri hagati y'umugore n'umugabo, niri hagati y'umugore n'umugabo n'uwundi muntu. Oya, eka sundi muntu aza gutora inyishu iri hagati yanyu. Icarane, vugane, bikunda muba ahantu ha ruguru mu misozi, muje ahantu hari akayaga mu biti, mwicare muyage kujya mutangurire ku rukundo rwanyu, mubivugane, muryoherwe, musubire. Ni ukuvuga umuntu wese asubire mu mutima wiwe, mu vyumviro vyiwe, ico yaneguye kuri mugenzi we muri iyo minsi babanye akimubwire yiyaguye. Nico gituma kandi aho hagati ndabasaba abapapa bamama, si byiza ko abubakanye bagiriranira ishari canke inzigo. Hari umuntu usanga umugore yaramusabye imbabazi agasa nk'umubabariye ariko akakamubikira.
ari umugabo agasaba imbabazi umugore akakabikira umugabo, turazosubirashe ntabimubwire ariko akabibwira umutima. Je nibaza ko si uko twobana kujya ugushaka ko bakubabarira burundu, babarira abandi bo mwubakanye, mubabarire musubire mutangure bishasha. Mutangure bishasha. Burya abantu babana bakundana birahimbaye. Rero si uguhimbarira mwebwe gusa, ariko murumva ko n'abana bibagirira ko impact, bibagira ko ubushobozi bwiza cyangwa bubi iyo mwifashe nabi cyangwa neza. Mwifashe neza bibagira ko ubushobozi bwiza, iyo mwifashe nabi bibagira ko ubushobozi bubi no mu ngo zabo. Rero tugerageze bavyeyi, tugire ingeso nziza. Hanyuma ikindi kintu nabonye cyotuma urugo rugira umuvumo ni igihe cyane cyane umuntu yaragiye kubaka n'uwundi yaragize inkundo nyinshi, yarasanzaje urukundo rwiwe, akaruha Kabura, akaruha Bigirimana, akaruha sinzi, akaruha benshi. Ni ukuvuga agiye kubaka aca yumva ko bomufata uko wa wundi yashimye uko yamufashe yomufata. Niba Filiberi yaramufashe neza, aca ashaka mu rugo ko Eric amufata kujya Filiberi yamufashe, kandi bitabaye yuko uca usanga urugo rugize ingorane no batandukanye, ugasanga n'induru uko buca nuko bwira. Ariko ndabasabe bene data, ndabasabe bano b'Imana, mwese muri kumukurikirana kino kiganiro, dufashanye mu rugo. Niba hari ikintu, ukuntu wabayeho ukiri umwigeme, ugakunda Kabura, ugakunda Bigirimana, ugakunda sinzi Bizindavyi, ugakunda benshi, umaze kubaka urukundo rwawe rusantralize, rushire hamwe. Niba wemeye kubana n'uwo muntu, bana nawe neza. Ivy'akahise bihebe, futa mu mutwe, nibishasha. Bigirimana, Bakabura, bajya bose bye bye. Niba utanguranye na Misago, tangurana na Misago, mugumane na Misago, ubone Misago, abandi futa. Ariko rero nasanze gufuta si ikintu coroshe, na cyane cyane ushitse aho utaronse ibyo waziga canke ibyo wabonanye abandi, si ikintu coroshe. Nico gituma bisaba gusenga no kwihangana. Muribuka yuko ubushize twariko turavuga ko umukristo ubwiwe ikintu nyamukuru akwiye gukora ari ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Rero gusenga kurafasha uwubatse gukunda uwo bubakanye no kumwubaha, byose birashoboka ubisengeye. Bene data, nariko ndiyumvira n'ukuri, burya abantu bakira bigeme, bakira imisore, gerageze urukundo rwanyu mu ruzigame. Uzigamye urukundo rwawe bizogufasha mu rugo kugendera ku murongo no gukunda uwo mwubakanye.
bizokuzigamira n'urugo. Yesu akomeze gufasha ingo n'imiryango, afashe abana b'abakobwa, abana b'abahungu, imisore n'inkumi, afashe abapapa n'abamama. Kandi ikindi kintu ca gatatu novuga ni cyane cyane kudaharira. Burya abantu babiri babana badaharirana, ati jewe arakangiriye nzomwishura. Ego uzomwishura, ariko ingaruka zikugarukako. Imbabazi nk'uko Yesu yazitugiriye, Imana yazitugiriye mu kuturungikira Kristo Yesu akatubera incungu, akadukura mu migozi ya Satani, akaduha kwidegembya muri we. Tubabarirane, duharirane na cencane ko Bibiliya ivuga ati udahariye mwene se n'Imana itazomuharira. Iryo jambo wamuryibuka aho uri hose, uryamye uvyutse, ibuka yuko udahariye uwundi Imana nizo kubabarira. Niwitwaze ngo ni umupagani, niwitwaze ngo ni umukristo, niwitwaze ngo ni pasitori, niwitwaze ngo ni mwari, niwitwaze ngo ni umuririmbyi, ngo yarazi ivy'Imana, none uyo muntu yomuharira gute? No, harira. Yesu iyo ataduharira tuba turihe? Canke iyo Yesu nawe afatira ati nakare narabiyeretse kenshi, nabakoreye ibitangaza kenshi, none kubera iki baguma bakomeza kwiganyira, bakomeza kutizera? Yesu atatubabariye twoja he? Babarira mugenzi wawe. Yesu adufashe tumenye guharirana. Umuntu aharire mugenzi wiwe, kuko utamuhariye ni ngorane, nawe ntuharigwa. Bibiliya irabivuga neza, ubimenye. Utamuhariye ntuharigwa. Udahariye rero uwo mwubakanye ntimushobora kubana, kuko akantu kose k'ikosa kagenda kwisuka ku rindi kosa yakoze, ukazosanga yarabaye itoni ry'amakosa. Ni hahandi hacaba ingorane z'urwanko, z'imishwano, abantu bumva ko batagishakana, batagikundana, batagishaka kubona mugenzi wiwe. Ariko bene data, harira mugenzi wawe, uwo mwubakanye, wa mugore we, wa mumama mwiza uri kumurikira, Imana yaguhaye umugabo mwiza, muharire. Wa mugabo we, harira umugore wawe. Bisaba iki? Nibaza ko atari na kimwe bisaba, kuko nibutse neza hari abagore ashaka guharira umugabo, abubwira ati ndaguhariye ari uko muhaye igitenge. Oya, siyo turi. Ni ukuvuga ushaka kubabarira uwo mwubakanye, mubabarire, mubane amahoro. Nta kindi kiguzi c'amaraso atari ico ca Yesu yadutangiye i Golgota, kugira ngo tubeho turi abakristu, twumva ko twidegembye, dufise amahoro mu mutima. Rero je vous en prie, ndabinginze bapapa, Imana yabahaye abagore beza, yabahaye abagore beza. Niba hari akantu mwapfuye, genda mwicare, muganire, mubiganireho, hanyuma mubivugane ukuri ko mu mutima, atari amajambo, ukuri ko mu mutima. Nta buryarya bukenewe mu gukora ikintu citwa guharira. Eka
ushaka guharira no guharirwa, vugisha ukuri aguharire uko akuvuze. Hanyuma ikindi kintu cya kane twavugana ni iyo umugore canke umugabo yagiye kubaka ariko mu busore canke mu bwigeme bwiwe yaranyoye ibiyayurabwenge. Ico naco kiratuma haba ingorane mu rugo. Ego urugo rwubakika nabi kubera ibintu umukobwa cyangwa umuhungu yanyoye akiri umusore akaca aja kubaka. Hariyo amadoza atarava no mu mutwe, atarava mu maraso, cyo usanga ibintu bitameze neza. Icya gatanu ni iyo umukobwa cyane umuhungu agiye kubaka yarasambanye, yaramenye, ari umukobwa yaramenye abandi bahungu, ari umuhungu yaramenye abandi bakobwa, bigaruka bikagira ingorane mu rugo, kuko aca yicara mu rugo akiyumvira ati sha Kapitorina wewe tujya wewe yari sawa, urya yarampimbara, ati Alice na Kalise, ati ariko uyu Margarita wanje po. Rero niyumvira yuko iki kiraba cyane abahungu n'abakobwa, imisore n'inkumi, donc tugire hangi, twirinde cyane, turinde imibiri yacu, tuyizigame kugeza twubatse. Bizodufasha mu ngo zacu. N'abandi baba barubatse barashoboye kumenya abandi bahungu cyangwa abagabo, cyangwa abagabo bakamenya abakobwa cyangwa abagore. Icyo dusabwa rero ubu ni iki? Ko vyamaze kuba, ni ukuvuga twaravuganye ukuri n'abagore bacu, twaravuganye ukuri n'abagabo bacu. Igisabwa ubu ni ugutumbera aho uri, udakebaguzwa, umutima wawe utiyumvira ibya kera. Nasubira nkagaruka ku gusenga, akamaro ko gusenga. Usenze birakunda, usenze birakunda, ivyo birakunda, niwasenga birakunda. Hanyuma ikindi nifuza ko twavugana kuri ivyo bintu ni indahiro. Ni ca gatandatu, indahiro. Indahiro ni ikintu gikomeye cyane. Ugasanga umuhungu n'umukobwa barakundanye, burya bijya bita bya copinage, benshi babifata nk'ibisanzwe, ariko ndababwire bahungu bakobwa si bisanzwe. Harimwo akadayimoni ka copinage, kuko muri copinage uzumva umuhungu akubwira ati urukundo rwasaze, umukobwa ati ndi mugufa. Hari n'abandi baca bagira n'utugwaragwara kubera iki? Urwo rukundo. Niyo handi hagaruka indahiro, umuhungu akarahira umukobwa ati wewe nuko sinzoguheba, naho vyogenda uku. Umukobwa uko nyene akarahira umuhungu, naho vyogenda uku, naho vyogenda uku. Izo ndahiro nimbi, abandi bakavanga n'amaraso. Izo ndahiro nimbi, nimbi kandi mbi cyane. Ivyo rero bigaruka bikagira ubushobozi bwo gutandukanya abantu bari mu rugo.
akicara akiyumvira ati sha je burya Kabura nari naramurahiye ko ntazoja kuwundi mugabo, none Mariko yarantwaye mbere mu buzima bubi. Irya ndahiro mu bisanzwe indahiro irakurikirana, muririnda kurahira abahungu bakobwa, kandi umuntu uwo ari we wese yirinde kuza ararahira, si byiza. Indahiro dufise n'imwe, ni ugukurikira Yesu no kumukorera kugeza dupfuye canke inzamba ivuze. Iyo niyo ndahiro turahira. Nkaca ngaruka kuri ka karirimbo Chrétien jusqu'à la mort, Chrétien jusqu'à la mort, tuzomukurikira Kristo kugeza ku gupfa kwacu canke inzamba ivuze. Hanyuma ikindi kintu mu bintu twariko turavuga bishobora gutuma urugo rusambuka canke rugira umuvumo ni kutavugana ukuri, donc kubura ukuri. Aho tuca dusoma muri Yohana 1:20, hariho n'igice cyo mu Bakorino ba kabiri igice cya 4:2, turagaruka ku kintu citwa ukuri ni ikintu gikomeye cyane. Uvuga n'ukuri, uzobona umupapa yamusigiye amafaranga, reka twivuge ko mvuge ku bamama kubera naje ndi umumama. Umupapa yamusigiye amafaranga, agiye mu isoko canke muri ville, agaruka yose yayamaze. Peut-être umugabo yavuga ati aya azokora ukwezi kuko nayaronse. Umumama bwaca kabiri ati burya nta rasiyo, burya ntaki. Yamubaza ati y'amafaranga wayashize, ati burya tije n'ukuri amafaranga y'ubu aratumuka, sinokubwira n'ivyo naguze. Ariko ugasanga aho kugira ico bumvikanye n'umugabo, akaca agenda akigirira ivyiwe. Umwe wese ahari ariko aranyumviriza aca yumva ivyo asanzwe akora. Niba bagwa amafaranga yo gusumira abana, kirazira kuyatwara kuyagura impuzu. Abamama bakunda impuzu, abamama bakunda gukayangana, barakunda gukayangana, turakunda gukayangana, ndavyizi ko turakunda gukayangana. Ariko iyo baguhaye amafaranga, umutwara aguhaye amafaranga, yakoreshe ivyagenewe gukoreshwa ayo mafaranga, kuko naho nyene Imana izobiduhera umugisha. Muramvuga ni burya umugore afashe neza urugo rwiwe azobihemberwa. Bamama, iyo muri mwese tugafata ingo zacu neza, Imana izobiduhembera. N'abapapa mugafata ingo zanyu neza, Imana izoyibahembera. Kuko n'abapapa, hari abapapa baba bafise amakonte, abafise amafaranga atazwi n'umugore, atazwi n'umuntu n'umwe, atazwi n'abana. Ashobora kumenyekana amafaranga, ashobora kumenyekana konte yiwe ikamenyekana n'umugenzi wiwe, ariko umugore wiwe ntayimenye, umwana wiwe ntayimenye. Ivyo ndamaze kubibona. Ariko nibaza tuvugana ukuri nabo tubanye, tuvugana ukuri. Ayo mafaranga wanse kwereka umugore, banke izoyarya. Ntuzomenya ingene yakamanganye kuko uzoba wapfuye. Ariko reka tuvugana ukuri. Waraguze itongo, mubwira aho wariguze. Waraguze inka, warayibikije, mubwire. Hariho abagabo bagura n'inka bakazibitsa
ahantu ntibabwire abagore, bakagura amaparisere, bakagura amatongo, ntibabwire abagore babo bubakanye. Kandi ubiraba ukamengo barakundana, kandi ubiraba umengo vyose aramubwira, akibikira tumwe mu mutima, akibikira tumwe mu mufuko, ntabwire umugore. Ngarutse kandi ku bamama, hariyo abamama ngo basopa abapapa amafaranga mu mufuko. Atansiyo, Yesu atazobiguharura kuko muravuga ni ukwiba. Jewe iwanje no kwiba. Ati ejo kumwe ngo nari mfise amafaranga mu mufuko. Je nayo nabonye. Imana itazobiguhanira. Ikintu c'umunani twavugana no kwicarana, kw'abubakanye bakicarana bakavugana. Ikintu nagumye ndakigarukamwo mu ma point yose, kwicarana mukavugana mukaganira. Urazi ingene abafiance baryoherwa bari kumwe bari kubaganira. Je ico namenye gusa, urukundo ntabwo rusaza. Urukundo ntirusaza. Mwarakundanye muri abajene, urukundo rugumaho, murubakana, mukavyara ubumfura, mukavyara ubuheta, mukavyara ubukurikira, mugashikana no ku 10 no kuri 10 na bangahe. Urukundo ntirusaza. Ntuzitwaze ngo urukundo rwacu no rwa kera. Benshi bacakubwira ati ivyo nivy'abajene. Abandi ivyo nivy'abajene Marie. Oya, si vy'abageni. Oya, urukundo ntirusaza. Waba wubatse uyu munsi, waba wubatse haheze umwaka, waba wubatse haheze imyaka myinshi, urukundo ntirusaza. Niba wahora umutelefone. Hariho abantu usanga bamaze kubakana, bakavyara umwana umwe gusa, babiri, baca usanga nta kibazo. Madame ati wiriwe gute, wafunguye? Madame nta kibazo. Umutware ati nibite, mwaraye neza? Niba batabana cyangwa se umwe yazindutse aja ku kazi, ivyo ntibikibaho. None ko muri fiançailles ndabibona. Je mfise mutoyi wanje akunda kunyibutsa ingene nari meze muri fiançailles. Heureusement ntivyagabanutse cane. Rero bene data, gerageze umuntu wese ikwita agashi, uwabihevye avyibutse kubana n'umutware, mwumvikana, muganira, mukavugana. Hariyo abagore baja ku bagabo ugasanga umukobwa nta bahungu banini yikundira. Imana imuhaye agahungu kanonotse, ati yego kabisa. Mu rugo umugabo agatangura kuvyibuha, yamara kuvyibuha ikaba ingorane mu rugo. Oya, sinibaza ko yoba ingorane. Nico gituma ari vyiza kuvugana. Wa mugabo wakunze umukobwa muto, uramenya yuko mumaze kubakana hariho ama hormone aja mu mubiri, hariho ayaremwa n'umubiri, umubiri nawo uca uhinduka. Je nari muto ariko atari cane, ariko urabona narahindutse ku muntu, nuko agafoto kanje kari kure ntukaberetse. Rero ikintu ndashaka kubabwira, umugore ubona ko ariko arahinduka aba munini, si vyiza ko uja kurondera uwundi muto. Ega nawe umuzanye arashobora kuba munini nk'uyu.
kimwe gusa vugane, niba hari utwo yogabanya akatugabanya, niba ari siporo akayigira, niba ari amata menshi yanywa akayagabanya. Ni byiza kuvugana, za muravugana, mukavugana n'imigambi yo muri kazoza. Vugane, birakenewe cyane ko abapapa n'abamama bicara bakavugana. Ikindi cya nyuma, ariko ari icya nyuma kuri jewe, nawe urafise icya nyuma c'iwawe, c'icenda, ikintu kinini gituma ingo zigira umuvumo, kudasenga kw'abubakanye. Nta kintu ciza cubaka nko gusengera hamwe, mwasenga hamwe n'umutware wanje, ugasengera hamwe n'umutware wawe, wa mugabo ugasengera hamwe n'umufasha wawe, mugapfukama mugasenga, kuko mu rugo utubazo nitubura, ibikenerwa n'ibibura, mukabija inama, kuvuga ati ejo mu gatondo tuzofata amasengesho tuyashikane 12, umuntu wese aho azoba ari, madamu uzusenge, monsieur uzusenge, usanga ari ibintu byiza kandi Imana ibibamwo. Ni ukuri murazobigira, muzosanga Imana iri muri ayo masengesho. Ico ubona yuko mudahurizako, gende hamwe, je hamwe, mupfukame, musenge, muhamagara Imana. Imana ntizobura kubagirira neza, ntizobura kubishura, ntizobura kubatabara. Ico muzoba mukenye, umugore n'umugabo, je hamwe musenge. Naho mwaba muri kure na kure, mubona n'ubuzima bw'ubu, hari igihe umuntu usanga ari kure y'uwundi, naho biri uko ntibibuza ko musengera hamwe, murasengera hamwe. Narirya amatelefone yaje n'amasengesho yo guheza, mushobora gusengera hamwe. Yesu abamezagirire. Icyo ndabasaba, izi nyigisho zirungikira umuntu wese wumva ko ukunda mu mutima, yaba ari umusore, yaba ari umwigeme, yaba ari umumama cyangwa umupapa, ndabasabye zimurungikire, agira icyo adufasha muri komantere, agira icyo afasha, yandike ikindi cyiyumviro ciwe cyo dufasha twese. Reka dusenge Imana itabare imiryango, itabare abapapa n'abamama bariko baraca mu bintu bitaboroheye. Mwami wacu Yesu, turagushimiye, uri mwiza, urakoze ku mwanya nk'uyu duhaye kongera kuganira ku bintu byinshi. Mana, tuvuganye ibintu bishika 9 bishobora Mana konona urugo, bigatuma haba umuvumo mu rugo, hakaba mbese no gutandukana kw'abubakanye. Mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, Databuja mukunzi, turunamye imbere yawe, turaciye bugufi, maraso yawe atweze. Yo papa, niba hari ibyo tutakoze twategerezwa gukora, nutubabarire. Abamama utubabarire, abapapa ubeze ubababarire. Yesu umwana w'Imana nzima, ububakira ingo zabo, utwubakira ingo zacu, tubona Imana, twongere Yesu Kristo twubakane neza nabo twubakanye, nabo waduhaye nk'abafasha, nk'abatware. Mana, tubane mu mahoro nk'uko wavuze ngo tuzoba umwe, tubumwe. Yesu turabigusavye, hezagira umumama, hezagira umupapa yakurikiranye zino nyigisho, hezagira umwigeme, hezagira umusore yakurikiranye zino nyigisho. Mana, uzumuha urugo rwiza, uzumugire neza, azoba n'amahoro n'uwo bazubakana. N'izina rya Yesu Kristo turansivyanyi Imana byose, ibitavuga rumwe na Kristo bije kure, ariko icubahiro c'Imana gishigwe hejuru.
urakoze Yesu ko ubyumvise kandi ubidukorera, ni mu izina ryawe ryera, amen.